bimeze uku nuku none ako kababaro kazanira nde hano kuri social media hariho nyoko guca bagenda ngo ngoya ngo je ngo turavanye na Fanny ngo Fanny ngo we ngo bijya ngo wagize ngo ugenda ngo gutuka ngo twabigirira hamwe ngo numva ibintu vyuko ivyo ni ubwana kuko umufaka aza gutangura Amede niwe yayanditse na Fanny yaramukeneye LIBERT ariko LIBERT yarakeneye cyane yarakeneye Fanny kumurusha none we wocu uvuga ngo LIBERT ngo niwe yamufashije Fanny urumva bivanye aho turi kuri fan base bivuze ko LIBERT ikica fan base nico yajarondera kuri Fanny ariko nanone Fanny izi filime ntazi kuzikamerera kinakomeye ahubwo kuko LIBERT yabingozi baba ku matari Bujumbura none aba ku matara gabwana none yarafise imodoka we wari umuzi uribuka ku mwaka LIBERT akora ngo jewe sinigeze akora ikiganiro ngo jewe sinigeze mba kwa Beri n'umusi numwe ego yarigeze aze ngaha mbeshuze yarabaye none haje ya canke ya Beri niyaza akavuga ati bijya bintu ntivyari bishinze wanje aho ndatsinda Aberi nazo babaye azoba atari umugabo nawe yatanguye kwituma inkandagira bitabo umuntu mbere yuko aza gutuka abantu ngo babisimbwa bihera kuri we niwe yabitanguye nese yatanguye kwita Beri ngo ninkandagira bitabo none raba imyaka 2 iraheze itatigira ihere fana ntayindi filime y'ubundi muntu akinyemo none ubwo ari umunyamwuga wapi ahubwo yaramusubije inyuma ubashe je baje ushaka ntukati wambwawe wamushenziwe ariko yame ndamukorera akazi kiwe ndamuhereza nibakundane nivyo bona kundana wanashaka ariko bakundane nk'abanyamwuga bakundane nk'abanyamwuga none kanumba ntiyakunda ntabo bakinana kandi bakundana urumva ariko ntibigera baza kuri social media ngo urumva ngo bigende kunuku burya kuza kuvuga ngo umukobwa ngo urya mukobwa ngo arasambana kandi bazi ko ariwe mugendana ahubwo ni babona nk'indaya ya mbere none navyikorana sawa uwo mukobwa wabwira ati sinzosubira kubona ugenda na Abeli akavyemera uwo mukobwa ngo tegura uko mwibi modoka umuntu akavyemera hanyuma yoja gusambana n'uwundi muntu atabikubwiye igihuti yo gihiye kirameneka urumva hajya Fanny nubwo yari kwicara agatekereza nk'uburengeti agatekereza yewe akaguma yikorera atavuze n'ikintu na kimwe hogeza ahantu LIBERT bijya bintu akabivuga wapi nukuvuga nk'uyu munsi wacha akora film akayishiramo Fanny na LIBERT bakinye bakundana ntashobora kwemera gukina kwemera ko kinamukora ku bisusu NORASQUE hagaze inyuma urumva ntigikunda rega urabona nk'ubu NORASQUE amurongoye Fanny hari abantu batakubaho ka Fanny bocha muvuga ati cyane mu mama ntigiye kuza muravuga ivyo bintu ariko ubunyene hari abantu babakobwa basha muvuga avuga ati ujya ni mwene wacu bamugendera ko bavuga ati n'ubundi This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe ibintu nobuki ibintu n'umunyenga turashima wahabaye ino ni Fresh TV 57 nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. of Love aka Diko ndamwakira Nyama Pro uyu ni umudirector numwe mu bantu bari muri movie cyane no mu editor afisemwo ubumenyi bwinshi muri filime ariko kandi uno munsi n'umuntu ari karerekana nk'umu analyste akomeye cyane ariyo mpamvu mba nanamuzanye kugira dukomeze kuva mu bwiza tuja mu bundi ariko kandi dukomeze gutanga umuco nkuko abafana bagiye babidusaba mu biganiro tumaze iminsi dukora abantu musaza ndakwakira murakoze cyane umeze neza umeze fresh sana kabisa ubona yuko uno munsi Bujumbura hazinduza akantu kakabeho akavura niki niyo mpamvu bashizemo n'akantu k'agapira cyangwa niyo style yawe wikundira oya ahubwo je sinahuna n'ibintu by'imipira ariko imbeho irankarira mu basore kabisa bakiri batubona yuko ubu nameze neza manu umuvyibuha usa neza umunsi ku munsi filime irikira guha kantu shajewe none gashako diplome zatunaniye kudutunga madukoresha imitwe umuca mukoresha imitwe so natangiye mvuga amateka yawe ibintu byinshi ubukora muri movie haro bindi byinshi nasize sikori n'umwanditsi nabanyaro n'amafilme menshi uri ko urayobora nk'umugo mu director kuko nari nakavuze oya je sinandika film n'umwanditsi
ni ukuvuga ndumufilme donc jewe mba ndi nyuma ya kamera ariko iciyumviro iyo bibaye ngombwa ndagitanga kabisa. Ni Nyama, nk'abantu batarakumenya, uri umuntu wa mbere uno munsi ukeneye amakuru yo muri movie ubu yafise yose mu biganza. Abakurikirana stati yawe barabibona, hari nayo utubwira tutarana abantu bakavuga Nyama ariko ararota canke, ariko ukazubona ejo birabaye bimwe wavuga. Ano makuru uyakura uri umupaparazi, ufise akantu kagenda kakinyegeza mu maparafo y'abantu ukabona ibiberaho byose canke nobe, kuko nanje ubwanje menga buno bumenyi uhava ubundahurira ko kugira buno bumenyi mbo ino technique uri kurakoresha n'abandi banyamakuru bayimenye kugira baze baronka amakuru ubwambe. Bijya bintu bigenza gute? Oya burya sukuri kose twemerewe kuvuga kuko hariho kuruvuga ukakuzira. Rero muri ico gihe ucugira ikintu bita ikinyoma ceranda. Ikinyoma ceranda no kuvuga ni kijya kinyoma ubeshe ukumva ko beshe ariko ukavuga ati ari ibintu nkijije vyanga vyakunda canke kikaryohera abantu. Ariko jewe nta makuru ntanga ndiko ndabesha. Nta makuru ntanga ndiko ndabesha. Biba ari ivyo. Ni kuvuga mbafise akantu byibura gatoya gatuma mfatirako kuri ivyo bintu. Rero ukuntu ndayaronka urumva nyene mbona biba. Ariko nibaza impamvu ari we wa mbere ashikirako. Twe tukayaronka weho bw'yamaranye nk'ukwezi. Urumva nanje sindi. Bishobora kuba umuhinga koko. Uyu munsi woza kubaza igituma Messi yabaye umukinyi wa mbere ku isi, nawe ntiyo bisigura. Yovuga ati nyene hariho inguvu nkoresha, ariko Imana yashizemo imiyaga kabisa. Imana we bayigushiremo kabisa ukayaronka yose. Nabonye kuri status nk'ubu amakuru bavuze ngo haro couple herutse gusambuka, uvuga ngo haro n'iyindi ngo igiye gusambuka. Yasambutse iyindi igiye gusambuka niya. Oya ivyo ni kwa kuri nyene ushobora kuvuka kuzira. Hako wama wanatubwiye nibirenze ibyo mana ukatubwira n'abantu ngo yana ngo ngabo baramanutse mu rumonge ngo barahana ntubizire. Oya nshobora kuba ndabiri yasambutse basi igiye gusambuka uyireke. Oya nta nimwe mvuga kuko ni yasambutse ntirigaragaza. Ariko igituma rimwe ndabitinya ibintu nubwo ndabikora ndabitinya. Ndibuka ari 2020 Fanny aheje gutwara festival. Aheje gutwara festival nibaza ko ariho twatanguye kubona ibintu vyabona aberi biyumba. Ico gihe narabivuze. Ndavuga nti yamara ibi bintu harimo ibibazo. Ibi bintu yamara Fanny harimo ibibazo bona aberi. Aberi we ntiyagira ikintu bimutwara. Mugabo jewe imisi mike ico gihe nakoze ibiganiro bigera kuri 5. Nakoze ica mbere, ica kabiri nagiye mbona kashaka koze n'ikintu carabwe cyane mwiriya misi. Ico gihe nkoze ica kabiri haciye nyandikira nimero muri South Africa. Ico kwanza ntiyandikiye jewe yandikiye Simo kuko Simo niwe twabana ico gihe. Kuko urumva wamuhaye nimero yari afisi ya Simo yanje ntayo bari bafise. Acandikira Simo ati muhagarikire ngaho atari uko muzombona. Fanny mumureke mumuve ko muhagarikire ngaho. Ico gihe rero naciye ntinya urumva buryo gatwe gatakarindira uguma. Naciye ntinya ariko kumbure nari nkiri umwana. Nari nkiri umwana. Ubuvuga ati abantu mimi nishaka Amerika. No kuvuga ubu je mvuga ukura ata muntu ndengereye. Ukura ata muntu ndengereye kandi nakubwira abakeneye kukumva. Uwo muntu muri South uvuze yoba ari LIBERT yatubwiye ejo bundi. Ntabwo nzi ko ari yatanze imodoka. Ariko nabonye ari nimero muri South Africa. Hajya ntihatangura plus 27. Muri South. Ni plus 27 ni muri South Africa. Nakiye mbona nyandikira. Cokesha ndahagarika. Ariko nyene urumva narabibandanya kinyashimya. Rero munyuma abantu babona birabaye. Abera aravyanonsa arabwira abantu ati jewe vraiment Fanny yananiye na Fanny aravuga ati je ntitukiri gukorana. Niyo mpamvu natangiye mvuga ati we ibintu biza kuba byinshi wanabivuze sinzi uburyo nyene amakuru ba wana yarose mugurumva nkayo wa mugani wawe yagusanze aho ibereye bagusanga inbox barakubwira ati hagarikira ngaho. So
Nyama nibaza ko nk'umwanaliste impamvu banaguhamagaye naravye ikiganiro mwakoze muri kumwe na Giheko ariko cyane kuri analyse ziwawe amasaga mazimisa avugwa wararavye ibyaciye kuri Silent guhera kuri Fanny nkuko nagenda bivuga waravyigana ko akoranye na LIBERT n'ibindi byinshi bagiye barakora of course uretse ko amakuru ube yafise je naguhamagaye nk'umwanaliste nyuma yo kuraba ibintu wagiye uravuga ndafaciye ku musaza ndamuhamagare aze dukore ibi bintu bisa no guterana inkokora byabaye hagati ya Fanny na LIBERT icambere wewe wabibonye gute? Icambere nabibonyemo nabonye ko industrious irimwe abana irimwe abana mu bisanzwe ibi nta namwe bizodushikana ubibonye nk'ubwana mani umuntu gushwana n'uwundi oya mbona gushwana si ubwana ariko gushwana dufate nk'ubu ni nk'urugo bari abafana n'abana dufate n'abana bavyawe na Fanny na LIBERT urumva uri umugabo n'umugore mwavyaye abana bakazabona musoka mu cumba muterana ingumu mutukana wambwawe wamushenze mutukana ibintu byo mu gitanda n'iki ivyo bintu si image nziza ku bana nico gituma rero mvuga ibintu biriko biradusuzuguza amana gushwana si bibi ariko noneho gushwana mugaca mubishira ahantu hanze wari wose abibona nivyo bibi ariko uravye aho byahereye umwe yasa nuza kwerekana akababaro yagize ubundi aza kugaruka yerekana ati ahubwo ntubesha abantu ibintu bimeze uku nuku none ako kababaro kazanira nde hano kuri social media hariho nyoko Erega mani urabona igihuza Fanny n'umufana wiyiwe nizijya filime amuha ntakeneye kumenya ngo Fanny yariye Fanny bamukunze baramuheba ntavyakeneye kumenya igihuza LIBERT n'abafana biyiwe nivyo vyuko nyene ntibakeneye kumenya ngo LIBERT ngo yaguze imodoka ngo LIBERT yariye ngo LIBERT yakundanye na naka ngo LIBERT ngo yabuze iki niki ivyo ntavyo bakeneye kumenya bo bakeneye filime gusa nta kintu ariko none Nyama je ndakumva uvuga ati nubwo boba none abantu bahure n'ibibazo canke nimba ari n'injyajya babigumiza hatabona ko cumenga baba bariko barabesha abo basereva ivyo baba na cyane dufate nk'akarorero babona uri muri movie wabyinjiyemo neza nibwo buzima ubu bamwe bivuze yuko unatsitaye biroroshe ko abantu baza kumenya ko watsitaye kuko ubuzima bwawe bwose buri hahantu ko menga ahubwo bo kwireka abantu nyene uko bari kugira ho guko babiyumvira ntibaze basange atari ko bari erega ntibaza babihishije babigize uko urumva kuko ugiye kuraba LIBERT canke wanashaka na Fanny iyo bo bavuga bati wanashaka ikiganiro LIBERT yakoze iwawe cakurikiye iyo abasha baza bakagikorana bakavuga bati ari babiri bakavuga bati twebwe tuza gukora kandi dufitanye contrat y'umufakazi urumva iyi contrat rero yaheze ubuye turavanye Fanny ngira mbandanye n'ubundi buzima bwanje LIBERT ngira mbandanye n'ubuzima bwanje aho nta mufana yari gutsitara urumva kuko bari kuvuga ati nibisanzwe n'ababimiziki barahindura aba vixen video mu video yabo nibisanzwe urumva ariko guca bagenda ngo ngoya ngo je ngo turavanye na Fanny ngo Fanny ngo we ngo bijya bintu wagize ngo ugenda ngo gutuka ngo twabigirira hamwe urumva ibintu vyuko Fanny nawe agacaza ngo rere urumva ngo bijya ngo LIBERT umuntu mubi urumva ivyo ni ubwana none ibi bintu none weza ko muri Amerika nta filime bakina ziranaturenza ahubwo zirarenze hari reka ni rwose none wewe urumva umukinyi wa filime nka Scott Adkins wewe urazi n'abana biwe wewe urazi n'umugore wiwe aya kabisa nadashira filime rero birakunda yuko ubaho utayifatanije n'ubuzima bwawe kandi nivyo vyiza ukagira ibintu wereka abantu ariko ukagira n'ibintu wisigarije muri analyse wakoze biciye kuri YouTube channel yawe hari ahantu wavuze ngo Fanny yicishije inzara abajene yabicishije inzara gute arantu mumaneze mwe ko makora avanga urumva ngo yagiye akora ibintu byinshi niki ngo kugeza igihe ngo ahubwo ngo uravye ngo ibintu ariko arakora ngo yicishije inzara abajene sha ngo Fanny ngamubesheye kanya ivyo vyavutse Giheko ne Giheko yabivuze ariko Giheko mwari kumwe ego twari kumwe ariko nawe yatanze fact zumvikana kuko umufakazi za gutangura amede niwe yayanditse oya kandi LIBERT yaraje ngavuga yuko niwe yamupropose no gukora ibintu by'amaseri filime arayitangura ahubwo ngo Fanny yarayitiriye amede ya filime yarayigizemo kubako niwe yayitangura nareke kubesha ijya filime ahubwo episode za mbere na Berger niwe yazikamera mani LIBERT yari umunyeshure LIBERT ntavyo yarazi gukamera episode za mbere zakozwe na Berger
Kijya gihe yose ba Grace bari bahari na ba Lionel barakorana zakozwe na Belge. Ariko LIBERT yaraje ndavuga yuko projet yayihereye. Ariko urumva projet ishobora kuba ari ya LIBERT sindavyanse. Mugabo Amede jewe ndabizi neza hari ikintu yakosoyemo. Ashobora kuba yarakosoye ariko projet kabe ari ya LIBERT. Ivyo sindavyanse. Urumva. Ariko kandi igihe ko ashobora kuba yavuze uko kubera ko usanga no kuvuga yakoranye na Amede. Amede ashobora kuba atamuhembye kuko Amede ntiyoza hano ngo abivuge. Ivyo ndabizi. Yakoranye na Belge. Naho ashobora kuba atamuhembye. Ivyo rero usanga ari byo bintu igihe kashobora kuba yafatiye katiye mu kuvuga yuko yicishije inzara abajene. Je nibaza ataye ubwo nkeka yashatse kuvuga kuno kuntu bavanga harabo bakoranye ngo baca baragenda nkuko menga bategereza kuba hari ikintu baronkeye wiwe mu nyuma ntibakironka. Mbwa urumva ko fact ziwe ziba arizo nibaza yuko igiheka zo bitubwira neza ntawo wo mwinjirira. Ari n'ahandi hantu wagarutse uravuga ngo LIBERT baramwirukanye yirukanywe usa n'uwerekana ko mengo no musi niyo mpamvu ari karavuga asa n'utera induru. Ese yarirukanywe canke niwe yijanye kubera ko yakunda avuga ko ari byo batahurije. None ubu tugiye kuraba baza guhura. Uriya Fanny twari tuza tarahura na LIBERT. Nuriya LIBERT tuza tarahura na Fanny. Baza guhura. Ninde yarakeneye yundi kurusha yundi. Aza guhura. Bivanye n'ivyo umwe wese akeneye canke yageze kuno munsi. Ahubwo nyene biva je urazi ngerageje kwishura nimaze yuko byovana nico umwe yarondereye uwundi nico yaramukeneyeko mu bikorwa bariko barakora. Byo hava rero bingora ntazi neza umwe wese intumbero yari afise kuvuga ngo ni naka yarakeneye uwundi birenze. Kijya gihe rero dufatiye kuri kiriya gihe LIBERT yarakeneye Fanny cyane kurusha uko Fanny yarakeneye LIBERT. Simvuze ko Fanny tarakeneye LIBERT. Na Fanny yaramukeneye LIBERT. Ariko LIBERT yarakeneye cyane yarakeneye Fanny kumurusha. Byo bihora n'ikintu mwavuze ngo Fanny ngo yarafashije LIBERT ku rugero ruboneka ngo LIBERT nareke kumera nk'uwihenura avuga yuko ahubwo ari we yafashije. Na cyane. Kuko none sinza ahantu nabonye LIBERT yakoze ikiganiro ngo hari hano nyene. Avuga ngo jewe ngo ujya twahuye yitwa Vaccine Uwimana. Nije namugize Fanny Ravine. Urumva? Ariko aho numva yarabeshe. Urumva yarabeshe. Kuko LIBERT aza guhura na Fanny. Fanny yaramaze gukora film Urugendo. Ego. Yaramaze kuyikora, yaramaze gutwara na festival. Kuko kijya gihe LIBERT amanuka yaje muri festival. Nico gihe batanguye gukorana na Fanny. Fanny bari bahuriye Ingozi. Mbere yuko festival biba bari bahuriye Ingozi. Fanny na Abeli baduze bagiye gukora filme ya BBF. Urumva iyo filme rero LIBERT ndayibutse yarabayeho bakoreye Ingozi menga yari umupasiteri bariko barakorana imbada vyibo niyo ijya niyo filme Fanny yahuriyemo na LIBERT bwa mbere. Urumva hanyuma bahana contact hama baravugana. Rero wowe LIBERT ntiwari umuzi kandi na buri muntu wese ari hano LIBERT ntiyaramuzi. Twebwe twari tumuzi Fanny na Fanny Ravine. Urumva arafisa n'utuntu yari yarakoze intuze bakiri kumwe na Riva nimbara ahantu bakina kaja kaboro kamahasi. N'urugendo yaje yayikoze amaze gushutinga party zibiri zose yarazihejeje ziri kuri YouTube. Wowe urazi neza fan base Fanny yari afise amaze gushira ko zijya film. None wowe wocuvuga ngo LIBERT ngo niwe yamufashije Fanny. Urumva bivanye aho turi kuri fan base. Bivuze ko LIBERT ikica fan base nico yaje arondera kuri Fanny. Ariko nanone Fanny izi filime ntazi kuzikamerera. Izi filime ntazi kuzikorera. Nico gituma rero yarakeneye LIBERT kugira ngo LIBERT amukamerere izo filime hama LIBERT nawe aronke ya fan base yifuza. Ugerageje kuraba babiri nine wundi yo yarafashije uwundi ku rugero runini. Bivana mwese nivyo yashaka. Kubera LIBERT we ntiyemera ko ari ikintu Fanny yamufashije. Kinakomeye ahubwo kuko LIBERT yabingozi baba ku matari Bujumbura. None aba ku matara bwana none yarafise imodoka we wari umuzi. Rero afata uvuga ko ibyo yabishitseko kubera gukorana na Fanny. We nukuvuga ikintu cyo nyene hashonsina nukuza kambwira ngo iyi modoka sinayikuye muri filime. Kuko yatanguye gukora filime ari kumwe na Fanny. Ubundi akiri ruguru yakora ibintu vya poto. Uramunza akora umuco mu mwijima. Cyenda ziraba na filime isoka ntaraba. Urazi karite yayo kuntu imeze. Nje gituma mvuga ni LIBERT yatanguye gukora filime ari hano
rero uvuga yuko yadaca kuri Fanny ntiyari kugera ahageze uno munsi yari kuhagera ariko vyari guteba aho urumva nambwiye ngo ntiyari kuhagera wocume ngo ndi imana ngo yari kuhagera ariko vyari guteba igero yari inzira yari yoroshe hari n'ahantu musa n'abavuga yuko ngo ngumva ngo yashize ngo takintu na kimwe azi gukamera n'ibiki mwerekana ko menga n'abantu babimwigishije ivyo vyo nukuri ivyo vyo niko kuri none nukuvuga iyo filime y'ingozi barayikoze barayiheza je bindi ko ndakubwira nukuri ni ibintu nzi LIBERT yarahuye na Fanny nivyo ariko LIBERT ntiyashoboye amanuka ntiyashotse amanuka handi Bujumbura nukuvuga yagomba kwiga ukuntu nzomanuka Bujumbura gute nzohaba gute nzohaba ndi gukora nivyo LIBERT yarafise ikintu akora ingozi yarafise shop y'ibirato yari yitunze pe urumva nkuko none abere woca mubwira ngo ajenga uwo mubona muri filime hari amafaranga ari kubironderamo mu mwaka weze yakoze filime y'imiliyoni zirenga 10 hari amafaranga ari karabironderamo yakoreye mu Rwanda yemurwa miliyoni 10 ije filime yatwaye amahera menshi rero nukuvuga LIBERT ataramanuka hano LIBERT yarakora na filime za Dani urazizi zimwe za Dani Dana kiri ngozi nivyo Dani yageze kuvuga ko bakoranye na bamaze guhura na Abel rero na Fanny Dani yifuza ati burya filime muri mwebwe hari Bujumbura zirarabwa rero nshaka nanje mu miyo nzira turaba kubuntu two rero Dana cakora filime na wa mukameramani wiwe ninde ni LIBERT acategura filime baca baramanuka iyo filime yitwa acashaka kuyikinamo ashaka ikinemo Abel na Fanny kubera kije gihe bari bakunzwe kira gihe abana bari kuri chat kaze kabisa ashavuga ati rero mumfashe ko twahuriye muri iki kiraka mumfashe nanje munzamu Abel na Fanny baravyumva bacaja muri iyo filime bacamanuka kuyikorera ino mwitenga iyo filime mbere wanashaka ushima na Dana atari yizeye umukameramani wiwe yazananye na Joachim burya kamera hakora babiri kandi uruhande runini hakora Joachim baca barayikora hanyuma LIBERT abandanya yiga ukuntu urumva ico uwo mwanya wose baraha nukuvuga LIBERT bagumana na Fanny bari kumwe kandi baguma bavugana hama Dani acavuga ati rero ubu uyi filime nayikoze reka posting ndabacashirako acabona irarabwe irabwe ati ubu rero nanje ngira manuke nanje ngira manuke nta kintu je nzosubira gukorera ingozi acara manuka nikagere kwabonye bahise bamanuka baca baramanuka bageze hani Bujumbura LIBERT na Dani nukuvuga Dani azanya wa mukameramani wiwe LIBERT acavuga ati rero uburo tugiye dukorere hano tube ngaha ariko urabona hani Bujumbura inzu suko ugenda ngo ngushitse uronka Abel acaravuga ati mwebwe mureke kwi stress iyi ni inzu yanje icumba cha ivyumba ngivyo mwebwe mujyame muje nta ngorane uribuka ku mwaka LIBERT akora ngo jewe sinigeze akora ikiganiro ngo jewe sinigeze mba kwa Abel n'umunsi numwe yego yarigeze aze ngaha mbeshuze yarabaye none haje aze ngaha mbeshuze yarabaye apana bisanzwe yarabaye indwi zirenga zibiri ntimwibuka LIBERT akora zirya tutorial zo gutera bijya ibiboro vyo gutera imigere agashinga ibiboro vy'uku agashira ko amantu zeye ibiboro nyene yigisha ko batera imigere yego na twarasohotse bijya ibiboro byari bishinze mu rupangu rwa Abel hama cambwira ukuntu yabikorera mu rupangu rwa Abel atahaba canke atahabaye canke Abel niyaza akavuga ati bijya bintu ntivyari bishinze iwanje aho ndatsinda Abel nazo babaye azoba atari umugabo hama baba hano Dani acategura gukora iki seri aho urumva Abel na Fanny bo ni bibazo nijya misi bari muri zuguru bagahuza ni LIBERT acaragira bagumana na Fanny ariko LIBERT bimugora gushoka yizera Fanny Dani acavuga ati we muhungu rero tugiye tangore gukora so mukameramani wiwe tugiye tangore gukora baca barakora seri yitwa nde Bajaji urayibuka ya Dani Bajaji ndayibona yo kwa Dani aca barakora episode ya mbere iya kabiri sasa bagize ku ya gatatu ama projet ariko bapanga na Fanny acacamo LIBERT acavuga ati no ahantu jewe ngira nimuke Dani rondera uwundi muntu ashobora kugufasha ibintu byawe jewe ngira
ndaho ibindi bintu Ah. ni ukuvuga baravanye nande na Dani acaja kwande kwa Fanny kuja gukora iki gukora mufakazi ro hama barafatanya na Fanny rero bacatangura gukora aho nukuvuga na kakanya Abeli yahora aronka kwa Fanny biba biraheza aca migisha ukuntu bagomba gukora urumva ashiraho amategeko yiwe yamukubiza nko politiki yiwe amugiza ati rero tuzokora ukuntu ibi bintu bizogutunga ukuntu genda ukuntu reka kugendana n'inkandagira bitabo inkandagira bitabo bavuga ni Abeli yatanze umwanya wiwe n'amafaranga yiwe mu gukora film urugendo batangura kumita inkandagira bitabo nawe yatanguye kwita inkandagira bitabo umuntu mbere yuko aza gutuka abantu ngo babisimbwa bihera kuri we niwe yabitanguye nese yatanguye kwita Abeli ngo ni inkandagira bitabo Fanny acavuga ati rero dukora babafatanye uko babaherera nyama itware ndumva ni ndende cyane sasa niyo mpamvu mba nkunda umuntu nka wewe mwanagendanye numwe muri bo mushobora kuba mwaranabanye mukorana n'ibintu byinshi utanga umuco abantu bawumva ariko rero nashaka kumenya kino kintu bibaye ngombwa ko muri babiri hagira ubushimira uwundi kubera ko yamufashije ibidasanzwe ugayanije n'ivyo wundi ubona ari nde yoshimira uwundi hagati ya Fanny na LIBERT bo hano biraza kungora kubera ko LIBERT Fanny kintu yafashije LIBERT ni fan base kandi fan base ntiwoza guharura ngo kuri social media ngo nungutse bangahe ngo ndakuri hangahe ku muntu umwe ariko ivyo Fanny yori hari LIBERT byo biraza kuba byinshi kubera ko uharuye amafaranga episode imikoregwa ugacuraba gukora sezo zitanu urumva amafaranga menshi yo muriha menshi rero nuko no kuvuga uwo ni ku ruhande rwa Fanny aho urumva yoriha menshi LIBERT kubera ko episode zirazimvye cyane kugira ngo uzoronke umuntu umwizigwa mukorana sezo zitanu uwo muntu abayitanze kabisa mu maneze menshi wavuze hari n'ahandi wavuze ngo LIBERT ntazasubire kubesha ko atakunze Fanny kubera iki muri ko murabihuza nuko menga harimwe kandi kantu k'urukundo karengeye rwa rukundo rw'abantu baba ariko barakorana ku gikoko hoba haravuye hazamwe ibintu byo gukunda none byari kuburamo gute ubundi iyo ataje mu bintu by'inkunda nyene rukaba urukundo rwo gukundana nk'aba professionnel bakavuga ati urukwa kazi turi mu kazi LIBERT yari kwicarika Abeli mbere yuko batangwa no gukorana Fanny kuko LIBERT yamenye Fanny ari kumwe na Abeli urumva yari kwicarika Abeli akamubwira ati mutama wewe rero tugira dukora ukuntu urumva Fanny nibyo ntazuzararonka umwanya ukwiye wo mu bikorwa byawe nkuko ahora umuronka urumva ariko ni wamukenera tuzovugana uburyo umuronka hanyuma akazi kawe ntigapfe kandi nukuvuga bari ko bamaze kumasikana babafana bibaza ngo baguma bavuga ngo Fanny nari ngo na Abeli ngo harimo ibibazo ibintu byose ntibyari kuvuka ngo abafana ngo hageraho babimenye nukuvuga Fanny yari gukora ibintu vyiwe na LIBERT bakora umupfakazi ariko akaba naboneka no muri filime za Abeli cyangwa naboneka no muri filime z'abandi none raba imyaka 2 iraheze itatigira ihere Fanny nta yindi filime y'ubundi muntu akinyemo none ubwo ari umunyamwuga wapi ahubwo yaramusubije inyuma kumbure ko bagiye kuzikina Uhungira azokina ariko urumva niwe azofata ingingo LIBERT niwe asubije inyuma Fanny ko yatakinye mu zabandi cange twafata nk'aka discipline ntiyamusubije inyuma ahubwo yaramutebeje kuko yakina mu zabandi aha hantu haraba yaraharenze bihuriye he n'ikintu ukunda kuvuga amaze imisi mbona uvuga ngo mu bintu byinshi biriko birica ino film nuko kenshi abantu babigiyemo usanga ari utunungo kudukupre bakavanga urukundo n'akazi cyane none burya group itagira couple ni nani ni iya Ornella na BMT haya nta makupre ari wapi nta makupre ari sinumva kuri Ornella ngo amutipe w'inzobe kwa Change nuko ari menga ni nkamabuja wawe mu bikorwa wanka kumusesera ubufu none ubu Fanny weza ngo makaye sino yikora film samahe none samahera yo yama nta Fanny wewe wakwitaba nukuri kimana ntomwita narumvise ngo mwana natakanye bikomeye mane se mufite oya je filime ya Fanny no yikora
wovuga cyageze agafaranga ubwo bundi buntu bwo beef bashire ku ruhande genda bashe jiba zo ushaka ntukati wambwawe wamushenziwe ariko yame ndamukorera akazi kiwe ndamuhereza wari kuravanga ahantu hatari couple ni muri ni kwa Onera no muri BM no muri BM ahandi hose baba bari ahandi hose zibayo hajya na Sami rero ugomba kuvuga yuko yoba akundana n'akanya muga kwa Sami hari abakobwa benshi sinzi n'impamvu mpise mvuga akanya okay hari benshi hari benshi kuva 2020 ngira uwundi mukobwa arakina Roman actrice principale muri filme za Sami kandi muri filme zikurikirana nta bandi bakobwa bari amukinisha ari mu main actress kubera ko harimo kandi kandi cyane cyane none akina kurusha abandi bariyo ibintu bizodusubiza inyuma cyane bizodusubiza inyuma cyane yego kwa ntuze yareka ngene nyimvira abantu mu kwa Dani naho Dani mu bikorwa ariko kwa none hari amakupe Dani jya si group Dani akoresha nyene araguhamagara mu gahetse aberi kwa aberi ziriyo aberi ziriyo usanga n'umusaza ndi wawe nawe nyene nkajya bayifitiye umuntu babiri none se umuntu none abihisemwe ariko ko tarabivuga ahubwo we nabigumizayo ni sawa nimba binariyo akabigumizayo ni sawa ikibi nukuza ngo urumva kuko urabona ujya no mu papa bamufata nk'umuntu yubashe nyene ashobora kwibeta akavuga ati turaba ko tuvyumvikana ariko nako kuza kubibwira abantu nyene kuri social media nivyo byo babibi ati turaba ko tubigenza none Nyama uriko urabona kino kintu gute nimba abantu bakorana hakacazamo n'ikintu c'urukundo ubwo ntituzoguma mu nduru usangwa nizo turimo zo bazavuye kuri ico kintu none gasha nibakundana nivyo bona kundana wanashaka ariko bakundane nk'abanyamwuga bakundane nk'abanyamwuga none Kanumba ntiyakunda ntabo bakinana kandi bakundana urumva ariko ntibigera baza kuri social media ngo urumva cyangwa ngo bigende ukuntu burya kuza kuvuga ngo umukobwa ngo ujya mukobwa ngo arasambana kandi bazi ko ari mugendana ahubwo ni babona nk'indaya ya mbere none abyikorana oya ariko murashobora kuba mugendana none wewe urumva mukavana ibyo agiyemo ntubimenye mukagendana guco gusa bisanzwe kabisa watabi none mushobora kugendana nka gishiki na gisaza sawa uwo mukobwa wabwira ati sinzosubira kubona ugendana na Abeli akavyemera uwo mukobwa ngotegura uko mwibi modoka umuntu akavyemera hanyuma yoja gusambana n'uwundi muntu atabikubwiye oya muri nza mukirana ibintu nk'ivyo aba yabikubwiye rero nibindi mba numva tobiguhiye arabikubwira rero urumva ni kuza kuvuga ngo ujya mu mukobwa ngo ni ndaye kandi bazi ko ari we muntu yumvira ahubwo kurusha wewe ndaya nkura kuvuga uhuje n'abafana basa n'abavuga yuko LIBERT na Fanny bareke guhenda abantu ikintu nyamukuru bapfa bimatanye n'ubuzima baba barabayemwo bwo gukundana nkuko muri filime baboneka nka na cyane cyane kuko iyo basageze bakundana bari kuvana nkagene none okay reka ndabikubwiye none muco muri Truafa none wese umukobwa kandi akunze kandi mwiza sivyo none kubera iki LIBERT atagiye hajya ngo avuga ati muco ujya mukobwa n'umwana mubi ujya mukobwa ni ndaya ngo amutuke bya bituzi byose yatutse fa nukubera Jenny baza ko muco urumva muco yari mu bakinyi basanzwe mugabe biroroshe yuko abantu babiri biroroshe yuko abantu babiri babarongozi mu kintu runaka bashobora kugira ibyo bapfa cyangwa ibyo bapfana none nimba uri sawa hari akantu uvuze ngo yari umukinya asanzwe gute rero Fanny nawe atari kuba asanzwe kuba dasanzwe rero umuyobozi wa Truafa hama hagera LIBERT nawe muri Truafa yari muri Truafa yari karakora bya bikorwa ari kuravuga akamera yeditinga kumbure anandika nimba ari we filime yanditse nkuko abivuga ariko kandi Lionel we jo bundi yavuze yuko yasa n'umupapa mukuru kuriye biriya bintu byose LIBERT niko kuri nyene Lionel we agasa n'uvuga yuko yarabirukanye bariruka bose barahunga uhereye kuri bagaga n'abandi bose bari ku
none nka Grace we ntiyari kukumahaganisha ari gukunda kubera ko Grace ameze nkanje urumva Grace nawe nyene birumva biragoye gukora abanyanga abona sasa rero urumva Libera ashobora kuba yaramubonye akavuga ati uyu mukobwa aratugirira nabi toka kuri ashobora mwirukana so Nyama uri mu bantu rero bakurikiranye ikibazo cyose uko cyagenze ntituje kwagiriza kuko ntituri mu bucamanza ariko ubona hagati y'abantu babiri kwakomeje kuvuga ninda afise ikosa uwera ninda bose bafise amakosa nta mwiranda rimwe none ikosa rikuriye amakosa yose nukuba baragiye bakatwereka amakote araba victime urumva fana kaza Libera ni umwana mubi yagize iki nawe wamugize iki urumva Libera kaza Fanny yagize ibi nawe wamugize iki urumva ariko hari n'abavuga Nyama yuko Fanny yataje kubera niwe yatanguye kuvuga ati yataje mu binyamakuru ngo avuge LIBERT yarabyihuramiye byose ntiyari kuza nayo ngo avuge ariko nk'umuntu w'umugabo urinze utegwa tegerezwa kwigwanira nkuko LIBERT ubwo yarinze abivuga yagiye abivuga ati je urinze usomborotse reka nanje mvuga oya burya ubwo nyirabayazana canke uwakije umuriro nkuko abantu bariko barabyita ko ari umuriro watse siwe kuhava tuvuga yuko yikwegeye ikara mu gashamba oya siko ndabibona cyangwa uvuga ati nubwo yari kugenda akavuga bege LIBERT yari kwicecekera urumva igihuti yo gihiye kirameneka urumva hajya Fanny nubwo yari kwicara agatekereza nk'uburengeti agatekereza yewe akaguma yikorera atavuze n'ikintu na kimwe hogeza ahantu Libera bijya bintu akabivuga diko wowe hari ibanga ufise urumva hari ibanga ufise nubwo umuntu yogira gute utovuga ni menshi urumva hari ibanga ufise nubwo umuntu yogira gute utovuga kuburyo wumva atakintu na kimwe cyo tumumena iryo banga rero nimba Fanny yaravuze bijya Libera agacavuga ahubwo Libera yari yabuze imbarutso ni nko kushitura imodoka yagira igende yari yabuze imbarutso kabisa nukuvuga uvuga ati bose nabanyamakosa ntihagire n'uwiyorobeka avuga ati naka yaramprovose bose bafise amakosa ndashaka rero nk'umwanaliste n'umuntu ubuvuga ati je ntaho mpengamiye nkeneye yuko industry itera imbere kuko nshaka yuko kino kiganiro arico cyanyuma nza kuba nkoze kwa bino bintu kiretse mu gihe n'ubundi boza bagatanga n'ibindi dushire kwa kaburungu bampere impanuro ugire n'ikintu umbwire abafana bavuga ati twarahungabanijwe na kino kibazo unabihuza n'uburyo industry uri kurayibona ushaka kumera nk'uvuga uti twubake guca na guca twirinde ibi nibi canke banaka bakora uko uhereye kuri bano bantu babiri bagiranye ikibazo none munsi kitarahera nukuvuga ikibazo kiza kugaruka hahandi nyene ikibazo kiza kugaruka hahandi nyene uyu munsi nubwo Braludi yogira nubwo Braludi yovuga ati burya ibintu abakinyi ba filme bavuze twaravyumvise tugira turabe duhere no basi no ku miliyoni 5 dushiremo dutegura ga competition turabe uko bigenda kugira bikora mu miziki bagashiramo miliyoni zirenga 50 no ico gihe biraza kubagora ninde duha amafaranga ninde yakeneye kubera ko uyu munsi Netflix bavuga ati dushaka gutanga sponsor mu Burundi abantu badukorera filme nivyo barashobora kuza karite bakayibona urumva bakavuga ati iye turashobora kuyitwara ariko ikindi kintu baba bashaka cyo tuma banayaheba baza gushira amafaranga mu bantu ariko barashwana wapi nukuvuga nk'uyu munsi wacha gukora filme akayishiramo Fanny na Libera bakine bakundana ntashobora kwemera gukina kwemera ko akina mukora ku bisusu NORASQUE hagaze inyuma urumva ntigikunda ico gihe rero Netflix bavuga bati oya amafaranga yacu turayasubije inyuma n'ubundi yohomba bivuze ko ibi bintu bariko baradusubiza inyuma cyane bariko baratuma tugenda gahoro ariko n'abandi bavuga ati muri entertainment no masaga abakenewe kugira nyene changamoto zibe ibi turiko turabyitiranya na showbiz ukuntu kuri si showbiz okay urumva
ukuntu kuri si showbiz nk'uyu munsi Fanny na Libere boca bicara ahantu bakavuga bati rero tugiye dutegure plan y'ukuntu ibi bintu tuzobikora ni ukuvuga ishowbiz umuriro byanyavyo uteguye uteguye apana vya vrai ni ukuvuga bacha bagenda bakicara bakabikora bien ukaje usanga biramaze n'igihe kandi ugasanga hari abantu bariko baravyungukiramo ico nitwe twokwita showbiz ariko ubu ibi iye n'ukuri rero kandi twebwe mu Burundi biratuma tutagira na showbiz kubera ikintu tuzi gutandukanya showbiz n'ukuri uyu munsi Harmonize aravuga ati jewe tugiye dukore showbiz na Diamond bakayipanga cyangwa ati tugiye tuyikore na Kajara n'imodoka ikagenda bakayipanga ariko ivyo bintu bihavuye haca haza nka Diamond na Harmonize cyangwa Diamond n'uwundi mukobwa ivyo bintu bikaba vyinshi ariko heraba kuva 2020 nta wundi muntu dufise nta yindi showbiz tugira akanwa k'abantu kuzuye Fanny na Libere Fanny urumva nukuvuga n'intore ntindi yamede yamaze umwanya urumera nukuvuga ibintu vyiza ntibabivuga bataka amakote mabi kugira ibi byo kuvango hahira batumwanya mu bintu bitagira akamaro urumva ivyiza ntibabivuga Mani yamede hagiye arahombeye kujya filime ariko filime yararabwe none ko mutabivuga ariko Jesse ndi yama general Nyamede turakora ndana makadura ve dukora ibiganiro nawe negeze kukuzana mbere dukora ama analyse uragira nico bivuze ko sinzi nk'abandi abo nabandi mani je hari abantu bambabaza none ozi yigeze hamagara Amede ati umupeti kwera rikarakora ko afise views zirenga 100 ku munsi kandi amuhamagara ndamukubita ikiganiro ndamukubita ga promotion Randri yigeze abikora ntibigeze babatumira none kubera iki mugabo Randri yumvise ngo bana ngo Fanny yakoze iganiro kwa Ozi kandi content irimo Libera asharamuhamagara Randri asharakoruka nukuvuga bakunda gupromoting ibintu bibi gusa kandi hari ibintu vyiza abantu bari bakeneye kumenya nukuvuga aho wamaze kwinjira no ku ruhande rw'abajournaliste umva nabo nyene ntibaze baraprofitira mu ndoro no mu gihe ivyo bintu bidahari babarondere babakoresha none Amede yo buri kintu abwira abantu kwe afitekeye byinshi arabifise none zirya views nta kintu zibabwiye kubera bariko bifata nkaho bisanzwe mani zirya views no mu Rwanda abantu bazironka ni bake cyane zirya views umuntu wenyine ashobora kuzironka no mu Rwanda nibamenya bamenya rakubita ama views bamenya razironka ariko nabandi barazironka baturushije ariko Amede we yarabarushije ya movie yari yahafashe kugeza n'igihe n'abanyarwanda bayikiramwe ama plank ariko rero guca ufata nka barandira urumva nta kintu na kimwe bakoze kandi biyita ngo ni TV zikomeye zo ngaha bahoze nta kintu na kimwe bakoze none gasha wumva kumva turiko dufahe tujaye so Nyama biba ari byinshi cyane wavuze no ku kantu ka NORASQUE kanzoguhamagare nkubaza nk'umuntu n'ubundi afafise amakuru menshi Urukundo numvise ngo ruriko ruraca ibintu hano hanze canke nimba yafise ugendo yatubwiye ngo babiri wosanga babaye seriye bakagira na mariage none ni bari seriye none ni babiri wosanga babaye seriye wosanga barashobora kuduhenda nko baduhenze kuri Liberi ariko nyine wosanga nivyo ico kuryohera nico uko namusi wakumva NORASQUE na Fanny bambikanye impeta Erega urabona nk'umuntu NORASQUE amurongoye Fanny hari abantu batokubahuka Fanny boca muvuga ati cyane mu mama ntirigimwe kuza muravuga ivyo bintu ariko ubu nyene hari abantu b'abakobwa umva bamuvuga avuga ati urya ni mwene wacu bamugenderera ko bavuga ati n'ubundi urya ni mwene wacu n'umuseri batera nka twebwe imbeho idukubitira hamwe mugabo babirimwo amakuru ufise amakuru mfise birashoboka ugasanga barigize na mariage kuvuga isike ni mariage sino urinze uvuga urukundo rwo barurimwo si ibi bintu umva hari abantu bavuga bati hano abantu no kwikina NORASQUE no kwikina nta rukundo arimwo ati ni ama showbiz nyene yateye no kwiyubakira ibintu si showbiz bari seriye
baduhamagare rero twambara amakoti tubutahe uwo munsi yo bari vyuzi kwe nubona nabarandiri badapromotinga nabahoze uraba ko batazana amakamera sanga amakamera bayamana zo bari vyuzi nyi natari sana so musaza ndagushimire kuba waje nibaza yuko nejo ndaguhamagaye uzoza tugakora n'ayandi manalize menshi ariko abantu babitahure twe tuba tugamije kubaka ntabwo kuba ari ugusambura yego jewe sinoza hano ngo mvuge ngo Fanny unamuremeka inkoni ishushe ngo mvuge ngo ibi nabiriya ivyo atavyo nzi umva cyane ngo LIBERT ngo nze hajya ngo mvuge ngo kuko muri bo ntabwo dufise ikintu dupfa kandi nta kintu na kimwe dusangiye covuga cotuma nza kubambika ibara ariko jewe mvuga ibintu banzi kabisa nico gituma rimwe burya n'ibiganiro jewe sinahora ndabikora ariko nyene haba hari ibintu abantu bakeneye kumenya jewe nkareka kuvuga bijya byo kubatuka jewe kuva na Fanny atangura gukora umufakazi nagumye ndabavuga urumva nagumye ndabavuga je sinabaye nkabarandi ariko kandi abakinyi ba filme tube nako babe jewe sindi mukinyi wa filme babe bakure bagire target zivyo bakora bemere usiragoringa kandi izi media reka manze mvuge kuri izi media zeke kuba burya niba utarabona ku umuntu yiyahuye canke aki nyina akaba traumatize kubera inkuru mbi yatanzwe kuri social media ntibashobora kumenya uburemere bw'ibi bintu urumva umuntu akiyahura mani kubera bamuvuze burya hariho umuntu ashobora gushika muri situation ntiyakire urabona Michael Jackson yakoze amaze gukora hariho album yakoze aragera ashaka gukora tour mu bihugu 50 by'Iburaya urumva yashaka guhera mu Bwongereza aho nyene Pepsi shira murondera ikivuga ati dushaka utwamamariza urumva hari muri 84 urumva sasa rero itariki 27 z'ukwezi kwa mbere baca baja kugira iki ku gushutinga barakora stage kugira ngo bamufotore urumva bakora udufoto nyine twa promotion bafata ama video bamamaze bariko barabikora ivyo bintu ibiboro bestaye hejuru bica birakoroka biba biri mu muyaga nkuba amasinga bica bimugwa ku mutwe urabibona Michael Jackson acagira uruhara rw'ubushe bw'ibya mushatsi afise suwiwe ujya mushatsi yafuye afise suwiwe urumva naho ujya mushatsi ujya mushatsi niho wazananye urumva ariko bica arabatraumatize arabona urukundo yarafise mu bantu rutanguye kugenda nyene abantu ntavyo bazi abantu baramubikiye ibanga abantu bari hafi yiwe ariko ari mu bantu yarumva nyene ko ahemukiye abantu nibabimenya batazosubira kumukunda nkuko bamukunda nyene urumva akumva nyene arabaye jene nuko ari kubera ko hari abantu bazi guha agaciro ubwiza bafise yego mu nyuma atangura kuzara batraumatize asanagurika mwijoro anywa ijya miti musinziriza aragera no ku rugero rwaho adashobora kugira performance nimwe atafashe iyo miti yahora akora performance agitegura iyo tour yapanga kuzokora performing amasaha 2 n'igice urumva muri performance imwe urumva ariko harageze igihe na 30 minutes munanira kubera ya miti yazaranywa nukuvuga byaramugoye kwiyakira kuvuga abantu bavuga bati byarageze n'igihe bashobora kuvuga ko ari byamuzaniye n'ubugwayi bwaranatumye ahwera umva byaramugoye kwiyakira kubera bivanye na changement yibonye rero izi media bahungu mwitonda amakuru muza muratangaza ko nk'ubu nk'ibi bintu muza kuvuga nko kuri urana nk'ubu Fanny yahoze nta kintu kimwe ariko aravuga nta uzi kiri muri we ushobora gushanga ibintu byamutsitaje alala pone sana kwake hama bakinyi bafite nabo ariko rero umwana abo nyene Nyama baze bararaba kuko nta munyamakuru ashobora kugusanga muherereka ngo umuha makuru ku nguvu ni nkuko burya umuntu uri kura ni nkuko nakubaza ikibazo kambara tico ntashonda kivuzeko ubu vyemerewe ngo urinze ufati ya mbere ukaza hano ugatanga ikiganiro biba bisaba nawe wirengera ingaruka uvuga ati bino bintu mvuze n'ingaruka yose yoza jenzo hangana nayo
Erega rero hariho abantu nabo batabishobora ivyo bintu. Hari umuntu akibivuga abayumva yo bisiporta. Ariko bimaze kugera hanze akabona ntamenye uko bizogenda. Akabona uko abafana bavyakiriye ugasanga biramugoye. Nico gituma abonye hari ibiganiro vyafuswe ku mwaka uheze. Urumva? Navyo wibuka vyafuswe. Ibiganiro vyagiye bira. Rero urumva bi. Ibiganiro vyafuswe ndavyibutse. Nikebuke mukundane tuzotera imbere. Nibaza kumwe wese aba afise ikintu yahatoye. Of course ndagushimira cyane nubipfurize n'ibihe byiza no kubandanya ukora ibikorwa urimo ushayininge bigere kure cyane. Murakoze cyane. Abashimira namwe bakunzi ba Fresh TV, make your comment guys, ibyumviro byanyu ningira kamaro turabikunda cyane. Mugire aho muba mwubahwe mubandanye mukunda ibikorwa mvabwenge kandi nabo mubona menga boba hari akantu gaca bavangiwe siko bihora burya umuntu arakosha akanikosora ntimubibahore. Nibaza yuko ibikorwa muzobandanya mukabikurikirana bikagenda neza. Ino ni Fresh TV, make your comment guys, muna subscribing kugira ibintu muze mabironka ubwa mbere kandi muna sharing bino biganiro bigere kure cyane. Turabakunda cyane. Ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.